Hello guys, bakunzi batwigishanya Media TV, ndabaramukije inshuti zanje bagenzi banje bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, ndabifurije amahoro y'Imana abayane namwe mugire aho muba mwubaho. Nkuko bisanzwe rero nongeye kuza ku yundi mwanya mwiza nk'uyu kugira ngo twongere twige kandi twigishanye. Ego twige no munsi rero ntitwige icarabu, tugira twige ingene ushobora guteka icayi ariko ari umuti, icayi c'umuti w'itiro, si icayi komitere. Numvise ariko ururimi nogiha kugira ngo byorohe ushobore kubimenya, nanje nshobore kubimenya, n'uwundi wese ashobore kubitahura, kuko mvuze ngo n'amata kandi avanzemwo n'ibindi bintu uca usanga umenga biragoye. Rero ku bantu mwese mukunda kubura itiro, mwegere hano tuyage, sivyo? Abantu mukunda kubura itiro, s'il vous plaît, munyegere. Ego kandi ndabasaba n'imbabazi nkuko nari nabagiye ndabemerera ko nzoza ndabaha inyigisho z'imiti y'ibintu biva mu bimera, ariko bivanye n'umwanya w'akazi, ni ibintu bisaba gukorerwa mu gikoni. Nanje nkaba ndi mu kazi sinigenga, uca usanga bigoye, ariko igihe cose nzoza mbona ndose akanya vyoroshe ingere ndabibereka, nukuri nzoca ndabibereka. Rero uyu munsi munkurikire kamwe ku kandi ku kintu tugiye gukora, icayi c'amata ariko ari umuti w'abantu bakunda kubura itiro. Guys, je nta tiro mbura, ariko kubera ibintu tuba dukeneye byose ni ibintu vyangira akamaro. Dukeneyemwo icambere, dukenera amata, tugakenera zinjibire, tangawizi, zinjibire ni mu Carabu, tugakenera na manjano. Rero aha byose mba navyegeranije. Manjano irafise vitamine itanga mu mubiri w'umuntu, nka twebwe dukunda gukora tukaruha, ni ikintu ciza cane. Tangawizi iraja korosha mu nda, mu mitsi, irapunguza amagazi. Tangawizi, amata nayo murabizi ko gisanzwe ari ikinyobwa kiryoshe kandi gikundwa. Nkuko bisanzwe rero bagenzi, muze twagiye akantu kamwe ku kandi, turi kumwe bagenzi. Nizere rero ko muri kumwe nanje kandi mugiye kubana nanje muri kano kanya. Ntabarambiye, reka ndabereke ingene bigenda. Icambere gahizi muriko murabibona, ubwa mbere ngaha ndafise amata ifyufyu. Hanyuma ngaha naho ndafise tangawizi zisyeye. Tangawizi aha ziba zisyeye, nazigize gutya kugira ngo zinyorohere gukoresha, zibikike. Mba nazishize muri freezer kugira ngo zorohe kubika. Ikindi tuba dukeneye akantu ko kubitekamwo, nkuko. Hanyuma iyi nayo ni manjano. Manjano mu Kirundi sinzi ingene nobita, ariko ibi ni bimwe muri vya birungo bakoresha mu guteka biryani. Ico bisaba rero ni iki? Ico bisaba muri kano kanya, birasaba aha dukeneye ikiyiko kimwe ca manjano. Turafise aha nagereranije ko izi tangawizi mba nagereranije ko ari ikiyiko kimwe, ari tangawizi yose ikwiye iri hamwe. Dufate aha kubera isyeye ni ibiyiko bibiri nagereranije, mugabo urumva bivana n'ico ugomba kunwa uko kingana. Aha naho muri manjano, ibirungo vy'umuceri canke vy'isose nca nkuramwo ikiyiko kimwe. Twagiye guys, twagiye ngiyi manjano murayibona, kubera itumuka twatoboye akantu gatoyi kugira ngo tuyikoreshe. Ndiko ndasuka, nkeneye nende yisheshe.
nkeneye ikiyiko ikiyiko kimwe, murakibona ngiki nayicanze nayantuze carenze mugabo ntaco kubera ari ibintu ntashyiramo ikiyiko ngo nyore anatumuka ntiworaba. Aha mu kanya kose nza gusigara nsa navyo nuko igice gikurikira ni iki guys. Ngaho igice gikurikira ni ugufata ya mata tukayashyira muri ka kantu tuba twateguye, hanyuma tugaca dushyira ku mbabura. Ngira natse imbabura kugira ngo ndabanza nkayareka amata agashuha. Agiye gushuha niho kugira ngo ibi birungo biba bikenewe kandi birimo vitamine zitandukanye. Namakosa rero kubiha umuriro mwinshi. Aha ncafata aya mata niyashuha, ncafata nshiramo hajya amata ashushe ince bidugana mu kanya gatoya. Aha n'akanya gatoya gusa bigaca nkazoba mpejeje. Ntibigoye ariko kandi biragoye utabizi, urumva ntivyoroshe. Ikintu cyose nuko ugifitiye kukimenya. Rero guys, ndahari nk'umuntu mwigisha wanyu, sanzwe ndabigisha icyarabu, nkaba nshima no kubigisha kwita ku magara yacu. Birakenewe burya kubura itiro ni ikintu kibi cyane, kuko itiro ni kirumara mu mubiri w'umuntu. Utagira itiro nturuhuka mu mutwe, utagira itiro uhura n'ingorane zitandukanye. Utagira itiro guys usanga ari ibibazo, ugira umutwe cyane. Utagira itiro uba ufise ingorane nini kandi uba ufise n'inzira nyinshi zo kurwara izindi ndwara zitandukanye. Rero itiro ni kimwe mu bintu bidufasha kubaho neza, kandi niyo ufise itiro ryinshi naryo nyine burya si ryiza, ariko byiza no kuba ufise itiro rikwiye kandi rigereranye. Nuko guys, aha rero ya mata aramaze gushuha, ntibiteba gushuha, uraraba aha ndavye nabi vyoca biduga. Ndashizemwo ya manjano na ya tangawizi, ndabishiriyemwo rimwe kugira ngo guys bigire navyo bibirane. Reka rero tubirindire gatoya bibire kugira ngo duce dukurako duce twihereza. Suko none guys umubiri ntiwubakwa n'amatafari, umubiri wubakwa n'ico wawuhaye. Umubiri ntubakwa n'imbaho, ni ukuwitaho nk'uko tuwitaho kuwambika. Guys, mwabonye rero yashushe yabize byageze aha ndakuyeko kubera byagomba gusesa. Nk'uko bisanzwe rero ikinyobwa cyabaye tayari. Murabona ndiko ndakihereza, nase kubiyereka ndiko ndakana. Rero abantu benshi kurukumu tangawizi bayikoresha mu yindi ntumbero. Naye bayikoresha rero numvise wigisha ngo irinda ngo gusazagurika, ariko jewe kugwana n'ubusaza nibaza ko atari iyo solution, kuko bwaje ntibusubira inyuma sinibaza. Rero kubw'ivyo jewe ndabarangiye ko muzoza murakanwa haswa nk'abantu muri Saudiya mukoresha amasabuni ya Macrolox, mukoresha amasabuni ya Okera. Amasabuni arakira cyane, mugikiriza haruguruka, uramererwa neza, urumva kugarukanye utundi tuguvu. Rero guys, ikinyobwa ngiki cyatunganye, nimuze dusangire. Genda gikora ku kwirinda
ibintu vy'amasabuni vyokera canke n'ibindi bintu vyose usanga umuntu agenda arakoramwo bitumuka, ukoze aka kanyobwa biragira akamaro kanini, kandi genda ubikore uzoze kunshimira mu nyuma. Muntu ugura itiro, genda ubikore uzoze kunshimira mu nyuma. Muntu ukunda kumva mu gikiriza hawe harushe unanijwe, genda ubikore uzoza kunshimira mu nyuma. Ndibaza yuko mugiye kunkurikirana mutari bake, kandi uwo bizogenda neza azoba yarafise ico kibazo azogaruke anyandikire muri commentaire ambwire ati burya vya bintu wambwiye ni vyiza. Biraryoshe iyo wigishije ikintu umuntu akagaruka akavuga ati bwa bundi ivyo wavuze ntiwabeshe. Rero murakoze, ndabahaye ikaze nkuko bisanzwe, mushishikare gukurikirana channel yanje muri benshi. Ndabahaye ikaze cyane, ndabahaye ikaze kabisa. Ntimwitinye kandi ntimumbanire bagenzi. Ego, shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe.